Abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Murakoze neza nshuti bakunzi ba RPA kuba mudahengeshanya kudutega abiri bwake canke mwiriwe musanzwe ikaze murano makuru muri ko mukurikira kibiriraho kuri Facebook ni RPA ijwi y'Abanyagihugu ingingo nkuru zigize ano makuru ni zino zikurikira. Kuwa 10 Gitugutu ku mwaka utashe umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya igihano cyo gupfa uwo munsi ukaba ushitse mu gihugu c'u Burundi cyo gihano kitarafutwa Burundu. Amakenga ni menshi mu muryango w'intwazangabo Major Vital ndikumwe nayo avundiye mu mpimba amagara nayo akaba mukitse abakamuryango kavuga ko ashobora kunyuruzwa umwanya ure wose. Mwana makuru twateguriye ikigabane ako hambere uno munsi tuyagira ibijanye no muzo w'idini rya Islam mu Burundi ayane yandi ni mukanyisase kuri mikro muri kumwe na Hermès NTIBANDETSE mu biga vy'ubuma ni Fabrice ndi mu rukundo nayo ufata amasanamu ni ingénieur Egide Mwemero twese mtuti sangwe ikaze mwidonido ryano makuru. Ano makuru tubatangura bijanye n'ubutungane ngo kwankira abagirizwe icaha guserukirwa n'abashingwa manza bitoreye bigabanye cizere ku rubanza ruzocibwa. Ivyo bivugwa naburanira umwe mu bagirizwa icaha cyo gandagura president Melchior Ndadaye. Umushingwa manza Hermès n'umwe mu baburanira president Buyoya yankiwe n'ubutegetsi bw'u Burundi kuja guserukira Pierre Buyoya muri urwo rubanza kurikirana umushingwa manza Hermès. Je demandais un visa en même temps qu'une de mes Je na mugenzanje dukorana w'umufaransa kazi twarasavye irusha rwo kwinjira mu Burundi abategetsi b'u Burundi bararutwima bagize ivyo no kuvuga ko banki yabagirizwe icaha guserukirwa n'abashingwa manza bitoreye ivyo rero bituma dukeka ko hashobora gucigwa urubanza rutabereye. L'audience de ce mardi c'était juste des questions techniques. La première c'est de savoir si la Cour suprême ICC yo kuwa kabiri ntiyinjiye mu idonido yari ihagaze kukungena urubanza rutunganijwe icambere kwari ukwerekana ko sentare ubwayo iri kwiraburanisha urwo rubanza idakurikije amategeko nimba abategetsi b'igihugu c'u Burundi batubahiriza ubwabo amategeko bishingiye ivy'urwo rubanza vyo bizogenda gute ikindi cerekeye uburenganzira bw'abagirizwe icaha batari mu gihugu bwo guserukirwa n'abashingwa manza canke bakabunganira amategeko y'u Burundi aravyemera turindiriye rero ingingo ya sentare ntahinyuzwa. Alors on attend de voir la réponse de la Cour suprême. Umushingwa manza Hermès kabasubiyemwe muri Kirundi na mugezi wacu Ines Gakiza sentare ntahinyuzwa izosohora iyo ngingo kuri ivyo yashikirijwe mu naha y'icese kuri wa kabiri kwa 2025 za kuno kwezi yunguruje isango yari yatanze ryo kuri uyu wa gatanu aho bwakera. Mujana ubutungane nyene kwigerekezo ya 10 Gitugutu ku mwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya igihano cyo gupfa. Igihano haciye imyaka 10 gikuweho n'itegeko mpanavyaha ry'u Burundi naho mu vy'ukuri kitafuswe Burundu mu gihugu c'u Burundi. Anacho gituma shiramwe Kristo rigwanya ihoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi risaba ko hokorwa ibishoboka vyose kugira ngo igihano cyo gupfa gifutwe Burundu kurikirana umushingwa manza Jean-Claude ni buri munsi ajejwe ijanye n'amategeko mushirahamwe akate Burundi. Twebwe muri akati bashimishwa nuko icyo gihano cyo guta cavuyeho bitabonka na byaha cyo mu Burundi ariko rero icyo gihano ntawo vuga yuko cavuyeho Burundi ntibwasinywa protocol ya kabiri yaba igerekanye n'icyo gihano cyo gupfa yashizweho n'inama ya bose ya ONU kugerekeza 15 na kabiri mu 1989 ko protocol ya kabiri yo ivuga nuko icyo gihano cyo gupfa kiba kivuyeho Burundi ariko rero ibyo tubona uno munsi nuko mu gihe c'intambara igihano cyo gupfa kiratarekuwe mu bijyanye n'amategeko ya gisirikare mu gihe igihugu cyo kiri mu ntambara hanyuma ikindi twavuga nuko tubona ubwicanyi bubandanya bubakorwa n'inzego za leta eka mbere bigakorwa ku ngigi z'abatwara igihugu ku rwego rwo hejuru n'ibyo bita executive judiciaire ubwicanyi ndengerabutungane ariko ikibabaje nuko bikorwa n'inzego za leta kandi ukabona ko abategetsi bo hejuru mu gihugu aribo babihindura aha twavuga nk'utwara inama z'amateka
tanga amategeko avuga yuko uzomuzanira ikiziga c'umuntu azomuhemba. Ivyo rero bica bitwereka yuko naho ico gihano cyo gupfa cyahavuye, inzego z'igihugu zibandanye zishira mu ngiro ico gihano naho bitaba vyaciye mu nzego z'ubutungane. Icyo dusaba muri akate ni uko igisoko rigira kabiri ariyo ikuraho bwose igihano cyo gupfa, igihugu coyisinya, niho twabona yuko icyo gihano cyo gupfa avuyeho burundu mu gihugu. Ikindi dusaba ni uko igihano cyo gupfa kitovaho ku mategeko gusa, mugabo covaho burundu, ntigushire kumva umuntu yicwa yari minwe y'inzego za leta, hanyuma ababikoze bakurikirana. Umushingamanza Jean Claude Ntihurumunsi akabajejwe ibijanye n'amategeko mushiramwe akate Burundi. Mu bijanye n'agatega kazi na muntu, umuryango musirikare Major Ndikumwenayo Vital afungiwe mu ihoro rikuru ya Mpimba arafise ubwoba ko wabashobora kunyuruzwa. Kuno wa kane Major Vital Ndikumwenayo yakuwe ku rutonde rw'abajanwa kwa muganga, amenyeshejwe ko azojanwa wenyene. Umuryango wiwe wibaza ko hoba hari mugambi wo kumunyuruza akajanwa kwicwa mu gihe bamusora ibohero wenyene kandi amagara amukitse. Nkuru ya Clovis Niyonzima. Kubuza Major Ndikumwenayo kuja kwivuza ngo n'uburyo bwa leta bwo gutoteza abatavuga rumwe na leta no kubabuza uburenganzira no mu gihe baba baboshwe, nk'uko umwe mu muryango wiwe abivuga. Major Ndikumwenayo Vital bitaruhitse afungiwe mu Mpimba, yaje ava mu Rumonge, yari kuri liste y'abantu bategerezwa kuja kwivuza amaso. Hama ara dernière minute mubwira yuko wewe avamwo bakazomutwara wenyene, abandi babaretse ngo bagende. Doktere yari yamuhaye uburenganzira nk'ubwo yari yahaye abo bandi bagende kwivuza. Ibi rero biri muri cadre yabo yo gutoteza abantu batavuga rumwe na leta no kubabangamira kugira ngo babandanye babashira ubufuni na buhoro, uburenganzira bwo kwivuza, uburenganzira bwo kwidegenza. Uyu nyene ari hamwe bita muri tingitingi. Major Vital Ndikumwenayo eka n'umuryango wiwe amenyesha ko hoba hari umugambi wo kumugandagura kuko atayindi voyo tuma sohogwa ibohero wenyene. Umva igituma banse ko ajana n'abandi nta urakimenya. Yabe nabitinye avuga ati bagomba kuntwara jenyene kugira ngo barabe ingene banyuza canke banyuce canke bavuge ko nari ngomvye gutoroka. Ivyo mpambona n'abateroriste bajeje kurasa abantu iyo bakomeretse babanza kubavuza imbere yo kubashira imbere y'intara. Abo mu muryango wiwe basaba abajejwe ibohero rya Mpimba guhagarika gatotezo waba ariko arakorerwa agahabwa uburenganzira bwo kuja kwivuza. Major Vital Ndikumwenayo agira kwiza imyaka 4 afunzwe ataraburanishwa na rimwe. Clovis Niyonzima. Muri politike naho imbonera zitanu zimaze indwi zibiri mu ibaro rikuru rya Ruyigi zagirizwa kugomba kugandagura umukuru umugambwe muri yo ntara. Bamwe mu mugambwe CNDD FDD bakavuga ko ari irementanya rifatiye ku matora yo muri 2020. Inkuru ya Bartazar Miburo. Abo bari mu ibohero rikuru rya Ruyigi bagirizwa kuba bashatse kugandagura urongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Ruyigi n'uwitwa Nyabenda asanzwe arongoye imbonera kure zo mu ntara ya Ruyigi. Uwo batazira Mageragere Haruna, umudereva akora mu ishirahamwe ryo kuziganya no kugurarana aho mu ntara ya Ruyigi, uwitwa Claude akorera ishirahamwe Regidezo, hamwe n'ucungera ubuzima bw'umushinga amateka yatowe mu iyo ntara mu mugambwe CNDD FDD Claude Bikinamuci. Amakuru dukura mu ntara ya Ruyigi avuga ko bafashwe n'igipolisi hamwe n'abakozi b'iperereza baca bajanwa muri parke ya Ruyigi, n'usanzwe arongoye iperereza bahava bakugwaho bajanwa mu ibohero ry'intara. Ayo makuru nyene amenyesha ko bo barasinzikarijwe ubuzima, basabwa kwemera ko bo bariko bategura umugambi wo kugandagura Gerard Barutwanayo ahagarariye umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'intara. Muri uwo mugambi nk'uko ayo makuru abandanya bivuga ngo bariko bafashanya n'umwe mu mpunzi ari mu ikambi y'impunzi y'Ibwagiriza muri komine ya Butezi mu iyo ntara ya Ruyigi nyene. Ku bw'ayo makuru bivugwa ko ico gikorwa bo bagitumwe n'umushinga amateka Claude Bikinamuci hamwe n'umukenguza amateka Beda Mpayahaga. Ariko nk'uko amakuru dukura muri bamwe mu banwanyi b'umugambwe CNDD FDD aho mu ntara ya Ruyigi bivuga uwo mugambi ngo ryoba ari nkaya ryoba rigamije kuremeka intebe ishushe abo bari mu nama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka kugira bikunde ntibaze bashigwe ku ntonde z'abitoza na rijya bari mu bwoko bw'abatutsi. Tubajije Gerard Barutwanayo arongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Ruyigi ntaco yashimye kubivugako. Arakoze Bartazar Miburo. Mukanya ide amakuru ajanye n'indero hamwe n'imibano.
humura Burundi. Mu gisata c'indero abanyeshure bo mwaka wa kabiri mu gisata c'amagara y'ibikoko kuri kaminuza y'Izege mu ntara Gitega bamaze hafi indwi zibiri barahagaritse ivyigwa basaba ko ronswa ingurane y'agafashanyo baraniwe ingana n'amezi 8 inkuru ya Eloge Divan Remesha. Abo banyeshure bavuga ko bafashe ingingo yo guhagarika ivyigwa bitewe nuko babona badahabwa iyo ngurane y'imfashanyo nk'abandi banyeshure bo muri kaminuza. Ingo akaba ari uko bamaze amezi ashika muri 8 bataronse reburse na rimwe kandi bamaze kuronka reburse inshuro zibiri tranche zibiri kuko baronka tantromo bacaronka saka tereve ariko bobo itranche zibiri bamaze kuronka ntibararonka na rimwe rero abanyeshure baciye bafata ingingo yo guhagarika ivyigwa. Abo banyeshure barituye abarongozi babashikiriza ikibazo bafise ariko ngo bahawe inyishu yo kubatera ubwoba nkuko isoko ryacu ryabandanije ribitumenyesha. Sabo muri ico gisata bonyene bafise izo ngorane nabo mu bindi bisata barafise iyo ngorane. Bakaba nabo nyene batekanya kuzohagarika ivyigwa hamwe atacokogwa. Nabo nyene abandi bamaze kuronka tranche zibiri nabo baronse tranche imwe muri izo zibiri baronse tranche ya kabiri nabo nyene ubu bakavuga yuko batabatunganirije nabo bagahagarika ivyigwa bakoreka abagenzi babo kandi ivyo iregerarite ziraboneka no mu maburusi nabo nyene kuva inscription zibaye abanyeshure batarashobora kuronka burusi. Abanyeshure basaba gutunganirizwa nari igihe mfashanye ribafasha kubaho mu buzima bwa misi yose. Eloge Divan Remesha mu bijanye n'imibano naho ubukene bw'amazi ni kimwe mu bibazo nyamukuru bihanze abanyagihugu muri zone Musaga komine Muhani mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu muri zone Musaga bakamyesha ko atayikozwe vuba bwango indwara ya kolera ishobora kubatera. Walter Kwizera. Ikibazo cy'amazi cyabaye indanse muri zone Musaga ivyo bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo muri iyo zone aho bigaragara ko mu bibahanze iryo kena ry'amazi ririmwo bamenyesha ko bashobora kumara iminsi irenga 2 ayo mazi batayakubise ijisho eka mbere niyo bayaronse ntaharagame ibiheza bigatuma bakoresha amazi acafuye y'uruzi Mpimba. Uyu munyagihugu aravyigana. Ikibazo cy'amazi n'ubu kirateye ingorane aho iwacu ku Musaga. Amazi kumuranga arashobora kumara iminsi 2 atiriweho akacaboneka mwijoro nanyene akaboneka mwijoro nko mu masaa 3 y'ijoro saa 4 mukaca murara muravoma urumva nk'iyo minsi 2 udafise bijya bibido vyo mu nzu ngo uvoma ushiremwo naho nyene hari igihe haca hera umva usanga abantu baja kwikora muri arya ya Mpimba canke bakaja kuvoma hariya muri Muha kuko niho haba hasigaye amazi bikora umva n'ingorane. Abo banyagihugu babandanya bamenyesha ko ababijejwe bakwiye kugira ico bakoze mu maguru masha kugira ngo bazitire bataronegwa bitagenze uko nta kabuza ko mu minsi mike ingwara zisukurike bazoba bareha. Ni bimwe tuguma tuvuga nyene leta itagize ikikora ngo regidezo irabe ingene yogira amazi nyene ntasubire kuzarakama n'ubu ikibazo kizogumaho ciza ingwara za kolera n'amacinya ibi bizogumaho kuko umuti wa mbere tubona ukenewe nuko regidezo yogira inguvu zose igatanga amazi iminsi yose umuntu akimara iminsi 2 iminsi 3 ugasanga amazi ntabonetse ico kibazo kizokwama kihari. Ico kibazo c'ikena ry'amazi kivugwa muri zone Musaga kikaba cyari kigize iminsi cibonekeza no mu yandi makaritiye y'ubuseruko mu gisagara ca Bujumbura. Walter Kwizera koze ayo makenga afatiye ku ndwara ya kolera aravuga no muri zone c'ibitoke muri commune Ntahangwa ahavugwa imyanda y'ubwoko butandukanye yuzuye mu ngo no mu barabara kubera abajejwe kuyikura batakiboneka. Hareze rero hafi amezi 2 iyo myanda itakurwa ivyo bigatuma abanyagihugu bo muri iyo zone ya Cibitoke bagira ubwoba ko bashobora kwandura indwara ya kolera mu gihe atayikozwe mu maguru masha. Inkuru ya Rachel Kagisi. Dido General Company niryo zina ry'iryo shirahamwe ryatsindiye isoko ryo gukura imyanda muri zone Cibitoke y'igisagara ca Bujumbura. Rigitangura ico gikorwa ngo ryaza gutwara iryo yarara rimwe mu ndwi ariko rigenda ridebukirwa ku buryo ryari risigaye riza 2 mu kwezi. Ubu rero nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone ngo haraheze hafi amezi 2 iryo shirahamwe ritahaje bakibaza impamvu nk'iryahagaritse ibikorwa kandi iyo rije gukura iyo myanda bishura amafaranga. Muri kino gihe bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatira ku isukurike. Umva impamvu zizemo umwanda ntacyo bariko baradufasha twabuze aho tubishira twabuze aho tubita tukabona yuko imubu kuba turi mu gihe c'imvura tuzova twandura nyine bya bigwara nyine vy'ivyaduka. Murabona ko na kolera yateye ini wacu
umva natwe dufite amakenga yuko dushaka kugira ibibazo byo gukora n'amakorera. Abo banyagihugu bagasaba ko iryo shirahamwe ryo bandanya ico gikorwa bitari uko hagatangwa isoko kuba bishoboye. Tuyizuri yacu ya Cibitoke turasaba iryo shirahamwe ryiyemeje kuzagira dukurira ibicafu yogerageza rikaza kugira yishure kuzibandanya yitukure uyo mwanda bitubangamiye mu mango kwa turamerewe nabi cyane ibicafu twabura aho tubishira bamwe babita mu mabarabara abandi impango zaruzuye umwanda kamara turayatanga ukuri kwa n'ukuri muradufasha n'ukuri ivyo bicafu mu bitutwarire. Abajeje intwaro muri zone Cibitoke baremeza ko iyo myanda ihari ku bwinshi kandi iteye ingorane bakavuga mugabo ko atamasezerano bagiranye n'iryo shirahamwe umuntu yobariza mu barongoye igisagara ca Bujumbura. Twarondeye Fredi Mbonimpa umukuru w'igisagara ca Bujumbura ariko yanka kugira icyo abivuzeko. Rachel Kagise tubibutse ko ano makuru mushaka gusaba ku murongo wa WhatsApp kameze guteranya 19 151 amajana 254 16 n'amajana 348 mu kanya isase amakuru janye n'amagara y'abantu. Humura Burundi. Uburundi bwifatikanije n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe amagara yo mu mutwe. Ibirori byo guhimbaza umunsi vyabereye mu kigo CNPK kiri mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa ari naco kigo gikuru mu gihugu cakira amaze gusinzikazwa n'ubwo bumuga bwo mu mutwe. Furela Hermès Anselme hajejwe ubutunzi muri ico kigo yamenyesheje ko uno munsi bashobora kwakira bakongera bakaraza abarwayi bagera ku 170 kwirikirana Furela Hermès Anselme. Iki kigo CNPK kiramaze kwaguka mu ntango cari gifise ibitanda 60 muri ivyo harimwo 30 by'abafasoni n'ibindi 30 by'abagabo. Ubu ibitanda by'abarwaye birarenga 170. Turafise n'ibindi bigo by'abafurere biri Ingozi n'Igitega bivura abarwaye mu mutwe. Ibikorwa byose bishoboka kuko leta iradufasha gushika muri iyo mihingo yose. Ivyo bikorwa kandi bishoboka kubera amashirahamwe atanga uburyo nkaza OIM, Memiza, MSV, Matezer International biciye muri Coopération Suisse. Hari n'iyindi migambi igiye kurangurwa dufashijwe na leta hamwe na Coopération Suisse. Ikivugo cyo mwaka nuko abafise ubumuga bwo mu mutwe bokingirwa kwiyahura. Ubushinganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko ibitigiri by'abagwayi bibandanya bigurirana biturutse ku ngorane zitandukanye zugarije igihugu cy'u Burundi. Aha hakavugwa igitigiri kirenga gato 6% by'abarundi ari bafise ingorane zo mu mutwe. Hagataho mu gihe himbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe indwara zo mu mutwe abarundi bahungiye mu ikambi na Kival mu gihugu ca Uganda bavuga ko izo ndwara zagabanutse uravye muri ndi zariko mu mwaka 2010 gatano bagishika muri yo kambi ya Nakivale inkuru ya Marionge irakoze. Abarundi bahungiye mu ikambi y'impunzi na Kivale mu gihugu ca Uganda bavuga ko bagishikaho muri yo kambi abari babangamiwe cyane n'indwara zo mu mutwe bari bagizwe n'ugwaruka hamwe n'abakenyezi. Kenshi wasanga ari ugwaruka n'abagore bake baraboneka mvuye ku ngene ubuzima atabwakiri bagaca bihereza hari yayura mutwe bikaze nka hari ku byagiye bigabanuka ku rugero rwiza. Nkuko bivugwa n'urongoye ugwaruka aho mu ikambi na Kivale ubwo bugwayi ngo bwaragabanutse ku rugero rwiza. Igihe giheze ngaha ubu ntitwovuga ko hakiri benshi nubwo nyine hari abakiri benshi murazi ko bijya bintu abantu baba baraciyemo hari abo byabugoye kwakira n'ubuzima turimo bikora kwakira ariko nk'ugwaruka naho uvuga ko ubu bikiri byinshi uko byahora mu myaka iheze tubishika ngaha. Tubutse ko ano makuru mushaka kwasanga ku zindi mbuga za RPA izo YouTube, SoundCloud, Twitter no kuri wezi 3 akaburungu RPA Kongo BI uyu no mwanya hariwe kigabane ako hambere uno musi tubagabaganira ibijanye n'umuzo w'idini rya Islam mu gihugu cy'u Burundi kiganiro mu gushikiza mugezi wacu Innocent Valentin Singira ngabo. Ikiganiro cyakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi ako hantu
mushikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Nshuti namwe bakunzi b'ikigabane ako hambere ca RPA ndabaramukije amahoro y'Imana mu rukurikirane tumazemo iminsi go kubashikiriza amamuko n'akahise k'umuzo w'amadini mu Burundi. Uyu munsi twashimye kubashikiriza ingene idini rya Islamu ryashitse mu gihugu cacu n'ibibazo imboneza za mbere ziyumviriye gushinga iryo dini zahuye navyo. Icambere mwomenya nuko Islamu yazanywe mu Burundi mu kinjana ca 19 n'abarabu bari basanzwe baba ku nkengera z'ibahari Indiana. Abo nabo bakaba bashitse mu Burundi baciye mu kiyaga Tanganyika. Ni mu gihe bariko barakora urudandazwa rw'abantu, esclavage mu gifaransa, urudandaza rw'amenyo y'inzovu, ivyuma vy'agaciro, tutibagiye n'ibindi bidandazwa vyari bigezweho muri iyo myaka nk'ibirungo mu mfungurwa, ivyo bita amaepise. Abazanye idini rya Islamu baje bavuga ururimi rw'igiswahili kubera ibihugu bibanyi baciyemwo imbere yuko bashika mu Burundi, maze ivyo bica bituma abarundi babita abaswahili nk'uko tugira tubirabire hamwe n'umutumire wacu Hermès Habimana kaze. Abanyamahanga b'abayisilamu bavanzemwo abarabu n'abanyafrika babaherekeje babanje gukorera urudandazwa rwabo mu duce tw'Uburundi twegereye ikiyaga Tanganyika mu mpera z'ikinjana ca 19. Ico gihe ururimi rw'igiswahili baje bavuga rwaciye rushinga imizi muri utwo duce nk'uko umutumire wacu Hermès Habimana yanonosoye ivy'akahise abisigura. Kugira ngo umuntu atahure umuzo n'icarico Islamu mu Burundi, abanza gufata Islamu akayishira mu mugwi munini witwa abaswahili. Babita abaswahili kubera bakoresha ururimi rw'igiswahili. Mu Burundi iyo tuvuze abaswahili canke tukavuga ururimi rw'igiswahili, twumva abantu baba ahantu higanje imico n'imigenzo vya Islamu kandi bavuga igiswahili. Rero umuzo w'abayisilamu no ushira mu muzo w'abaswahili mu Burundi baje bazananye ahantu bita Bagamoyo ku nkengera z'ibahari Indiano, hanyuma baratsinda bashika ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ariko abadandaza b'abaswahili n'ivyashara vyabo ntivyarenga inkengera z'ikiyaga ca Tanganyika hamwe no mu micungararo yegereye Tanganyika, ariko barakoresha imico y'abaswahili cane cane ururimi, inyambaro, gukoresha ibigwanisho bicira umuriro, zahome afu, ahantu hamwe no kwita umuji centre urbain. Abayisilamu ba mbere bashitse mu Burundi babanje kwitandukanya n'abasangwa mu vyerekeye imico n'imigenzo. Muri bo twovuga Mohamed bin Hassan batazira rumariza, bisigura mu giswahili kumariza wote. Uyo nawe akaba yaje agomba kwikebera igice cy'u Burundi ivyahavuye bimuta kuwa amazi mu mwaka w'1886 atsinzwe n'ingabo z'umwami Mwezi Gisabo. Mukuza rero kw'abaswahili aribo benshi bari biganjemwo abayisilamu, novuga nk'umuntu azwi mu mateka y'u Burundi mbere yanagwanyijwe yitwa Rumariza. Rumariza yaragerageje uko ashoboye kose kugira ngo yikebere intara pectora mu gifaransa mu burengero bw'ikiyaga ca Tanganyika, uvuye ku kigwa ca Ubwari hamwe n'ikiyaya ca Ruzizi, ariko ivyo ntivyakunze. Ariko mu 1894 abapatiri barungitswe na Kardinali Charles Ravigeri bari bamaze gushika mu Burundi, baragize impungenge nyinshi cyane babonye ukungene abaswahili aribo muri bo habarimwe abayisilamu bitunganije kandi benshi ari abayisilamu. Baciye bafata intumbero yo gukorana n'abasirikare ba leta yigenga ya Kongo, Etat indépendant du Congo, y'umwami w'Ububirigi Leopold wa kabiri. Ni muri iyo ntumbero yo kugwanya abayisilamu haca haba intambara mu 1892 hagati y'ingabo za Kongo y'Ububirigi, Congo Belge, hamwe n'abaswahili bari bashigikiwe n'abandi banyagihugu baba mu ubwo buce harimwe abaswahili benshi. Intambara yaheze mu 1894 ariko abaswahili batsinzwe.
ukwiyamiriza idini rya Islamu ntivyagarukiye ngaho gusa kuko n'igihe abazungu b'abakoroni bashika mu Burundi baciye bashiraho amategeko abuza idini rya Islamu gushinga imizi mu Burundi. Mu 1886 abadagi bari bamaze kuza mu Burundi, nabo abadagi ntibiyumvamwo gose abaswahili. Mu 1905 ubudagi bwashizeho itegeko ribuza abaswahili kwidegemvya mu gukora urudandaza rwabo. Iburabuzwa ry'abaswahili ryarakomeye cyane ku gihe c'abakoroni b'ababirigi. Ababirigi barafashije cyane, bongera inguvu zaho abadagi bari bagejeje, barafasha cyane Ecclesia Katolika kugwanya abaporoti n'abayisilamu. Kugira ngo umuntu abitahure notanga nk'ututurorero dukurikira. Ubwa mbere ibintu byose bijanye n'uburezi byaciye bihabwa Ecclesia Katolika, bikozwe n'abapatiri bera ba Kardinali Ravigeri. Novuga nko gufuta no kwihaniza gukoresha ururimi rw'igiswahili mu mashuri. Ivyo vyavuye mu mwumvikano wabaye hagati ya Vatikano hamwe n'Ububirigi mu 1906. Aho banka yuko abaswahili n'abayisilamu bagira ubwisanzure mu bijanye n'indero. Mu 1909 niho hashinzwe ishure rya leta iwusumbura, irindi rishingwa Igitega mu 1913. Mwayo mashure rero ivyigwa vyigishwa mu Giswahili, ariko ababirigi baraje barabiraba babona ntibibanyuze, baca gufuta Igiswahili, mbere n'abanyeshure b'abamizirima barirukanwa. Abarundi bakeya bari bamaze gutahura inyigisho za Islamu, inyuma yo kubona ko ibintu vyabakomeranye baje batora iyindi nzira yo gutanga ubutumwa babicishije mu mvino n'indirimbo, baca bashinga n'ikinyamakuru, naho camaze umwanya urumera nk'uko umutumire wacu avyigana. Abaswahili rero n'abamiziruma ntibacitse amaboko, bacitse intege, ku buryo mu 1956 bashizeho ikinyamakuru citwa Wananchi Press, cerekana ugushaka gukomeye kw'abarundi ko kwigaranzura ukuboko kw'abakoroni. Ico kinyamakuru nticemewe, carugawe, ku buryo mu 1957 abaswahili baciye batora uburyo bwo gutanga ubutumwa biciye mu mvyino n'indirimbo. Indirimbo izwi cane niyitwa Barafu Nyeupe, ibarafu yera. Aho rero bashaka kuvuga iki? Bashaka kuvuga ko ibarafu la neige irura kuyonga iyo hari ubushuhe. Ibarafu yavuga Ububirigi, nayo ubushuhe bwavuga urugamba abarundi batanguye rwo kwiyamiriza ababirigi. Umutumire Hermès Habimana amenyesha ko abarundi bayoboka idini rya Islamu bagiye baragwirirana gahoro gahoro, ndetse baca bigira inama yo gushinga amakoperative mu mwaka w'1955 kugira ngo bashobore guhangana n'agatotezo bagirirwa muri ico gihe. Naho banigirwa mu menshi, abamiziruma bari bakwirakwiye mu gihugu cose c'u Burundi, ku buryo muri raporo yo mu 1934 rezida w'u Burundi w'ico gihe yarerekanye ko abayisilamu bari bakwiragiye ku materitware ya Usumbura, Gitega, Ngozi, Muhinga ariyo Muyinga, Ruyigi, Rutana, Kayanza, Muramvya hamwe na teritware y'Ibururi. Uko gutotezwa kw'abayisilamu n'abaswahili niko kwatumye havuka iciyumviro cyo gushinga amakoperative mu Burundi ariho mu myaka 1955. Muca mubona ko twari twegereje mu gihe mu Burundi hamwe no muri Afrika abantu bariko bararondera ubwigenge bwabo mu kwikurako intwaro z'agahotoro z'abakoroni. Ariko ababirigi ntibavyemeye,
kuko babibonamwo ivyiyumviro by'abakomunisite. Abaswahili bamaze gushinga koperative, ababirigi ntibavyemeye, baca babona yuko ari uburyo bwo kubiganzura, bakabiganzura baciye ku vyiyumviro by'abakomunisite. Mu rugamba rwo gusaba ko bemererwa icese n'intwaro mbirigi yariho ico gihe, abarundi bahurikiye mu muryango w'abayisilamu baciye bashinga umugambwe wa politike witwa UNARU mu mwaka w'1959. Bongera baca bemera gukorana n'umugambwe w'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Muri iyo ntumbero nyene yo kugwanira agateka kabo hamwe no kugwanira ubwigenge bw'abarundi, mu 1958 Abayisilamu barishize hamwe kugira ngo bagwanire agateka kabo. Niho baca bashiraho association yitwa ASMARO, mu gifaransa ni Association Scolaire Musulmane du Rwanda Urundi. Intumbero yayo yari kugwanira agateka kajanye no kwigisha abana babo, cane cane bakongera bagasaba yuko leta ibemera kandi kabafasha. Ariko mwisho gihe ababirigi ntaco babafashije. Mu 1959 niho abaswahili baca bashiraho umugambwe witwa UNARU, Union Nationale du Rwanda Urundi. Uwo mugambwe waciye wemezwa imbere y'amategeko itariki 28 z'ukwindwi mu 1959. Nk'abantu bari bakomeye cyane muri uwo mugambwe UNARU, novuga nk'umuperezida wabo yitwa Ntunguka Barnabe. Uwo mugambwe w'abaswahili UNARU warakoranye cyane n'umugambwe UPRONA, Union du Progrès National, wari washinzwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Yaba UNARU yaba na UPRONA, iyo migambwe ntiyarabwa giza n'abakoroni, kuko bose iyo migambwe yose yashaka yuko vuba bwango ababirigi basubira inyuma, hanyuma bagaha ubwigenge abarundi. Ico nico rero cyahuza uwo mugambwe w'abaswahili UNARU hamwe n'umugambwe wa Rudoviko Rwagasore UPRONA. Ernest Habimana yize ibijanye n'akahise, aratubwira imvo nyamukuru yatumye umuganwa Rudoviko Rwagasore yemera nawe nyene gucudika no gukorana n'abayoboke b'idini rya Islamu. Umuntu aca yibaza ati none ni yihe nyungu umuganwa Rudoviko Rwagasore yari afise kugira ngo afatanye n'abaswahili? Icambere nuko abaswahili nibo bambere batanguye kubahuka bakagwanira ubwigenge, bakavuga ko bashaka kugwanira ubwigenge bw'abarundi, kandi ibyo bakabikora ata bintu byo guca hirya no hino, bakavugisha ukuri ntibabivugire mu ntamatama. Aba Islamu noca mvuga mbere ko no mu migenderanire barageraniye imigenderanire n'igihugu ca Tanzania, cane cane babicishije kuri mwarimu Julius Nyerere. Mu nyuma mwarimu Julius Nyerere yaraje mu 1957 aza mu gwihishwe kuko abakoroni b'ababirigi bari bamwankiye. Amaze kuza bahuriye n'aba independentiste b'abaswahili bo mu Buyenzi, kandi mwico gihe novuga yuko abantu bakomeye bari barimwo, harimwo n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Abajejwe iperereza b'ababirigi baragerageje barumva yuko Rwagasore na Nyerere bari mu Buyenzi bariko baragirisha inama ba independentiste, bararungika n'igipolisi kiza gukoresha inguvu zose zishoboka kugira ngo babafate. Ariko abaswahili baragerageje uko bishoboka kose baranyegeza abo bantu, abapolisi barabura iyo barengeye. Bere bavuga yuko Nyerere na Rwagasore baciye bambika ya makanzu y'abayisilamu, abapolisi baraza barabahiga barababura, mu nyuma baca kuko bibaza yuko ari abagore, mu nyuma baragenda. Gucyo rero Rwagasore na mwarimu Julius Nyerere barashobora kurokoka, barabandanya urugamba rwabo rwo kugwanira ubwigenge no kugwanira independence. Ugukorera hamwe hagati y'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'abayisilamu niko kwavuye gutuma igihugu kironka intahe yo kwikukira. Kuva ico gihe abayisilamu bace bagwirirana mu gihugu cose, baca bashinga imisigiti yo gusengeramwo ku migwa mikuru y'intara. Inshuti bagenzi, mwariko muratwumviriza, murahejeje kumva ibijanye n'umuzo w'idini rya Islamu mu Burundi. Mwumvise ingene intwaro z'abakoroni zagerageje uko zishoboye kose kugira ngo zihagarike iryo
dini n'ingene abayoboke baryo baciye bafashanya n'umugani wa Rudoviko Rwagasore kugira ngo bashikane Uburundi ku ntayo kwikukira. Mwumvise ko kuva Uburundi bwikuye ko intwaro y'abakoroni gushika uno munsi abayisilamu babandanyije bakorera mu mwidegemvyo. Ni hano duce dusozerera kino kigabane ako hambere cyo kuri no wa kane. Turabashimiye ko mwaduteza abiri muri benshi. Nkengurukire kandi umutumire wacu Hermès Habimana yaduhaye ikiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Innocent Valentin Singira nkabo naho ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiraga abana ako hambere Arakoze mugenzi wacu Innocent Valentin Singira nkabo n'umutumire wiwe mu gigabane ako hambere bakoze kandi bagenzanje bakoze ishoko byose kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka ku mwanya watekanijwe mu ngabo ivyuma ari Fabrice Mukundo wafasha amasana n'amakuru ni engineer Jide Mwemero kuri mikro mwaye kumwe na Hermès ndetse twifurize kuronirwa mu miryango iwanyu tuti mugira ijoro ryiza. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.